Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye kuri we mwese mumviriza amakuru n'ibigano dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yaje kudushikira na amakuru avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yihejeje imisi itari mikeyi ivurwa ngaho mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko umutambukanyi we Angel Ndayishimiye ndayubaha yankiye ibihangange ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yorungikwa mu gihugu c'Ubuhindi. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yaje kudushikira mu gihe hari haheze umwanya muto y'ingwara yiwe imuhaye agahengo. Gushika ubu rero hari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka tujya tubashitse ko mu buryo bw'ido nido. Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Abatwumviriza muri Igitega ku mugwa mukuru wa politiki na mwese mutumviriza muherereye mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura na mwese muherereye za Muramvya mu Kirundo n'ahandi mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka rero tubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no musi video urabanditse ijambo sabone ufyonde ko uracurabona arakazo ujyano nyene ufyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka na muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu ca ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini bakayaturungikira tukayatosora tukayabashitsa ko yose mu biganiro vyacu dutambutsa kuri Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yije kudushikira nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Na makuru rero turibuze kugaruka ko kubijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko hibonekeje umugambi uteye ubwoba wo kumugandagura. Ndababwira ukuri umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya murashobora kumviriza inkuru y'umubabaro yuko yobahejeje kwitaba umuremyi. Ni nyuma yuko rero ibiriko birakugwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yategerezwa kurungikwa mu gihugu c'Ubuhindi kugira ngo akurikiranwe. Abahinga mu vyerekeranye n'amagara yiwe gushika ubu ngubu batomora amajambo akomeye cyane nayo nyene tuza kugaruka dutanga umuco kuvyerekeranye n'ibiriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi. Hariko rero haribazwa imvo zoba zaratumye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atajanwa mu gihugu c'Ubuhindi kugira ngo akorerwe operasiyo, ariko turaza kubisigura vyose mu buryo bw'ido nido. Ndababwira ukuri umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayuba yafashe ingingo ikomeye cyane bivanye n'intureka ihejeje imisi itari mikeyi ya kudeta. Ndabibutse yuko ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu barungitse abasirikare na cyane ko umutekano waho wongerejwe. Na makuru rero mu buryo bw'ido nido tujyaho tuze kugaruka ko yose turaza kubasigurira ibijanye na none n'uyu munyagwenya uyu nguyu aturuka mu gihugu c'u Rwanda gushika ubu ngubu apfungiwe ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni kuzihemvo ni munyemerere tuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Gusa rero ibi vyose nubwo abategetsi b'u Burundi bahejeje kwigumira mu gacereri ibi vyose biriko biraba ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biravurwa yuko yoba ari ishano yoba yarahawe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Yandi masoko akemeza yuko yoba yarahawe isumu nk'iyahawe umuhisi perezida Petero Nkurunziza yari yavuye mu gihugu ca Tanzania. Umupfumu rero umukuru w'igihugu wa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko yibonekeje mu bugambanyi buteye ubwoba aho yaciye akorana na General Prime Niyongabo ijyangangenga mu gihugu soda c'u Burundi ari vyo nyene bivurwa yuko vyo vyaraciye bikwegera umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akarambaraye. Mu buryo bw'ido nido rero navyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yije kudushikira. Turaza kubabwira amakuru yashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayuba turaza gutanga umuco kuvyerekeranye na Kerenkuru zizana cyane ko gushika ubu ngubu ari we nyene kuri ubu ari kuriwe gushika aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye. Gushika ubu rero bariko baramushirako ivyuma na cyane bimutazirira ibijanye n'ubushuhe na cyane kubw'amasoko yacu mu kiganga. Biravurwa yuko rero umwe mu bahinga aturuka mu gihugu c'Ubwongereza yahora yita ku magara y'umuhisi Elizabeth umwamikazi w'Ubwongereza. Bikavurwa yuko ari we nyene ariko yita ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umwanya ku mwanya turashobora gutangura ikigandaro na cyane kuko amasoko yo
yo mu bitaro avyemeza. Hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira Keri Nkurunziza nyuma yo kumviriza yuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo bafise amakuru kandi n'imvo zitandukanye kubijanye n'ipfundwa ryo gusabira uwaze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo vyose rero nga kuri Burundi News TV turabashitsa ko ukuri ko kuravugwa nga mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye babijiye bibonekeza mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye mu gasata nanone ca politike umutekano n'agateka kazina muntu. Kuri Burundi News TV rero niho mwobasha kuronka amakuru akomeye cyane uko twebabwiye mu finyo turaza kugaruka nanone kuri uyu muhinga mu vyerekeranye no gutwenza abantu aturuka mu gihugu c'u Rwanda. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira nkuko bamufatiye ku kibuga c'indege citiriwe Mekiyo Ndadaye i Bujumbura. N'amasoko yacu rero avyemeza turaza kwerekeza no muri ayo makuru tubabwire imvo zose vyoba bituma uyu munyagwenya aturuka mu gihugu c'u Rwanda yoba apfungiwe nga mu gihugu c'u Burundi. Ni kuzihemvo rero ni munyemerere inshuti banywanyi bacu mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane abahejeje kudushikira ni munyemerera makuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu ciza c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo avurwa ku mukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'uyu munyagwenya aturuka mu gihugu c'u Rwanda. Gushika ubu rero igitoro casubiye kuba nanone umuzi wibuye. Ni nyuma yuko rero kuva kuwa gatandatu heze abanyabujumbura nanone bagura igitoro muri Kongo. Ejo rero imodoka baratanguye kuzibuza umurongo muremure cyane w'imodoka zishasha kandi zishaka kwinjira mu gihugu ca Kongo. Ni nyuma yuko waraye ushika mu Gatumba. Nanone bikavurwa yuko muri ibi vyose biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi hari imvo zitandukanye ziriko zirabituma. Ibi vyose rero mu gihugu hagati ibiciro vyo kunguruza vyasubiye kuduga cyane, niko rero bishikirizwa n'abene igihugu nkuko bagaragaza umubabaro. Ivyo navyo rero bigatuma n'ibindi vyankenerwa biduga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuva rero umwaka wa 2022 umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarifatiye nanone mu minwe ikibazo c'igitoro. Ishiramwe Prestige rivugwa yuko ari ry'umupfasoni umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayuba ryahawe ububasha budasanzwe bwo kurangura igitoro mu gihugu c'u Burundi. None vyapfiriye he? Woba ajejwe ayo mabanga yoba yarashikanywe he? Ibi rero ubwoba ari ubujanja canke n'ibindi bibazo bitandukanye canke coba ari ikibazo c'amadayimoni nkuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahora abishikiriza mu gihugu c'u Burundi. Ni munyemere rero tubandanirize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira n'ubundi nyene avurwa mu gihugu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu imiliyaridi 43 z'amafaranga y'Abarundi niyo nyene mfashanyo mva makungu Uburundi bwaronse mu gice ca gatatu c'uyu mwaka kigizwe n'ukwezi kwa Mukakaro, Myandagaro, Nyakanga. Nyuma yuko rero aho ni mu gihe Uburundi bwari bwaronse imiliyaridi 58 z'amarundi. Bikavurwa yuko rero muri ico gihe nanone nyene ariko mu mwaka uheze. Ivyo rero biri mu vyashikirijwe na Faustin Ndikumana umuyobozi w'ishiramwe rikurikiranira vya hafi ivy'ubutunzi rikongera none rigahamagarira Abarundi guhindura ingendo. Parisemo nanone muri ica kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ku windwi kigara mu mwaka wa 2023 aho yariko ashira nanone abona umwihezo w'iryo shira hamwe mva makungu. Bivurwa yuko rero ku ngingo nanone ibanki y'igihugu iheruka gufata kwiduzwa ry'urugero rw'inyungu itiza ko amafaranga ku mabanki y'ubudandaji avyipfuza. Gushika ubu rero igabanuka ry'izo mfashanyo riragira ico rikoze mu migambi y'igihugu nkuko Faustin Ndikumana yabandanije abisigura. Imfashanyo rero mva makungu zongereza imitahe mu gihugu no mu vyo kwifashisha mu gushira mu ngiro imigambi yacu. Izo rero iyo zagabanutse n'imitahe iragabanuka. Rero Faustin Ndikumana asaba indongozi guhimiriza amakungu gutanga imfashanyo aho amenyesha ko gukoresha amafaranga y'igihugu mu muco agatanga umusaruro mwiza bikeyakura amakungu akizera nanone indongozi akanazifasha. Ibi vyose rero yabishikirije nyuma y'ibindi biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi. Reka rero tubandanirize amakuru akomeye cyane yeje kudushikira kucuka ca kudeta kiriko ciribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umutambukanyi wiwe Angel Ndayishimiye Ndayuba yamwankiye ingingo yo kujanwa kuvurizwa mu makungu. Ni nyuma yuko nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yategerezwa kujanwa kuvurizwa mu gihugu c'u Buhindi na cane ko gushika ubu ngubu
ngubu umwanya ku mwanya turashobora gutangura ikiganiro. Inyuma yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira, umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arafise ubugwayi buteye ubwoba na cyane ko bitomorwa na bamwe mu bamwegereye. Amasoko yacu y'ibanga mu ntwazangabo no mu basirikare bagendanira umukuru w'igihugu aremeza yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arakorora amosozi na cyane hamwe n'abaryango biwe. Ubwo rero boshika aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye, biravurwa yuko umutambukanyi wiwe Angel Ndayishimiye Ndayuba yashikirije ijambo rikomeye cyane. Ni ijambo rero rigaruka kubijanye nuko ibihangange nga mu gihugu c'u Burundi bamwe mu bizerwa b'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari bonyene biboneka yuko barahejeje gukora iryo ibara rero ryo kubandanya no kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ryo barifise aho rihuriye n'uwo bayaragandaguye umuyise Petero Nkurunziza. Ibi vyose rero biriko birabagarukana cyane nkuko vyaboneka yuko vyagarukiye uwahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi, aho yama yambika abana b'u Burundi ibara bagapfungwa rero bazira akarenganyo, none nawe nyene bikaba vyaramushikeye we agapfungwa urwo guherayo. Akaba rero yarabandanije no kugerageza kwiyahura kuko tubikesha abakorera muri iryo bahero rikuru rya Gitega. Ayandi makuru rero akomeye cyane reka tubandanirize ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko hajeje imisi itari mike yihavugwa intureka ya kudeta. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayuba wenyene yoba abandanya kwifatira mu minwe iki kibazo gikomeye cyane kijanye n'ibiriko biravurwa mu gihugu c'u Burundi, ikijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Ndabibutse yuko gushika ubu ngubu mu Kirundo ku kirimba gishasha c'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu ataruhara akifise ko na cyane ko igihangaje General Prime Niyongabo we n'abasirikare bamushigikiye baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi. Ku kirimba rero giherereye mu Kirundo biravurwa yuko gushika ubu ngubu umwami wacu ari General Prime Niyongabo kubw'amasoko yacu. Hari n'ayandi makuru rero akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko abasirikare amajana 2 aribo bashikamye mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura. Ni nyuma yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira gushika ubu ngubu bagifise ubwoba n'igishikana cyane ko barashobora kugirirwa nabi bivanye nuko wahora abarongoye muri batayo aho bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yabagirije yuko ari abagomotse kandi akavuga yuko baba baragerageje kwanga akazi. Ibi vyose rero bikaba vyo babigiye kubakwegera akarambaraye nyuma yuko barahiriye bakarengwa yuko batazosubira kugwanya umuhari wa M23. Ibi vyose rero birashobora no gukwegera igihugu caciza c'u Burundi akarambaraye na cyane ko ibiriko biravurwa ari akamaramaza. Gushika ubu rero ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira tujya tubandanirize ko turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane avugwa ku muhingana none mu vyerekeranye no gutwenza abantu aturuka mu gihugu c'u Rwanda. Na amasoko yacu rero yemeza ayo makuru akomeye cyane yuko umuhinga mu vyerekeranye no gutwenza abantu aturuka mu gihugu c'u Rwanda gushika ubu ngubu apfungiwe mu gihugu c'u Burundi, ariko nanone ariko aribazwa iyo yoba apfungiwe na cyane ko vyatanguye kumvikana ku maradiyo atandukanye na cyane akorera nga mu gihugu ciza c'u Burundi. Munyemere rero tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka tubandanirize ku majambo akomeye cyane gushika ubu ngubu yashikirijwe na Dr Gilles aturuka mu gihugu c'Ubwongereza na cyane bivurwa yuko yahora yita ku magara y'umwamikazi Elizabeth Umuhisi. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira biravugwa yuko umuhinga atomora yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ivyo kuvurirwa ngaha bidakunda. Ivyo rero yabishikirije nyuma yuko abaryango b'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bari bishikiye aho agwariye. Baciye rero bakorora amosozi nyuma yo kumviriza iryo jambo rya Dr Gilles aturuka mu gihugu c'Ubwongereza. Ayandi makuru akomeye cyane bikavurwa yuko ibi vyose nta nivyo biriko biranezereza ibihangange bitandukanye nga mu gihugu ciza c'u Burundi, harimwo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika we n'igihangange umukuru w'igisoda nga mu gihugu c'u Burundi General Prime Niyongabo. Gusa rero ikiriko kiribazwa ko n'abatari bakeyi nimvo zijanye nuko General Prime Niyongabo yoba yaravuganye n'abasirikare barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ubwo bamusabaga gushikanwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ingingo rero ikomeye cyane yaciye afata
ari nayo muri bunyemerere tuze kuyigaruka ko mu yandi makuru yacu azabika mu nyuma zuko ibiriko birakogwa mu gihugu c'u Burundi ni akamaramaza. Ndabibutse yuko ibi vyose rero biriko birakorwa nyuma yuko umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene ubandanyije. Biravurwa yuko rero ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ariho harungitswe abandi basirikare na cane ko abahahora vyaboneka yuko boba ari abagambanyi. Ivyo rero bikaba vyarashikirijwe n'umwe mu basirikare bakomakomeye bahora bacungerera umutekano w'umukuru w'igihugu wa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ariko gushika ubu batashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Reka rero tubandanye nkuko twebabwiye mu funyo twababwiye amakuru akomeye cyane avurwa nanone ku gihangange kuri Nyakiso aturuka mu gihugu c'u Rwanda. Icatumye rero Nyakiso apfungwa nkuko amakuru nanone dukura nga mu gihugu c'u Burundi nuko rero yanse kubisase barundi arengane na cane biba ngombwa ko afatwa agapfungwa. Rero ni amakuru ava hano ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi avuga rero kwipfungwa rya Nyakiso, umwe mu bakomedian nanone batandukanye bakomakomeye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ni nyuma yuko rero havugwa yuko yaburiwe inshuro zitatu n'abajejwe umutekano ko yohagarika nanone ivyo kwifotoreza kuko kuri Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagira arengane, ariko rero yica amatwi ndetse binava ngombwa yuko abapolisi bahora bacungera ngaho n'abasirikare bahora bacungerera umutekano bategerezwa kubanza guheza nanone kuko Nyakiso wenyene ngo yari bwategerezwe guheza kwifoto. Gushika ubu rero bikavurwa yuko yari bwaheze kwifotoza na cane ko ako kanya umunyarwanda Nyakiso yaciye atabwa mu mvuto. Apfungiwe rero gushika ubu ngubu biravurwa yuko yoba apfungiwe i Bujumbura na cane binavugwa yuko kuri ubu ngubu hari n'ayandi masoko avyemeza. Gushika ubu rero ibintu biriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ni akamaramaza. Basomye rero muri ko murumviriza aya makuru akomeye cane yeje kudushikira, murumva ko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Ni munyemere rero amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane ayijije kudushikira avurwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, amakuru ajanye na politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma nuko musi iyi video urabanditse ijambo sabone fyonde ko uracurabona rakazo jyano nyene fyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko gushika ubu ngubu igihugu kibanyi c'u Rwanda kitaragira ico gitangaza kuri iki gihangange. Uyu nanone yamenyekanye ku izina rya Nyakiso comedian. Gushika ubu ngubu igihugu cibanyi c'u Rwanda ataco kiratangaza kuri iyi dossier. Abamenyesha makuru bacu b'abahinga bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'iripfungwa ry'uyu mu comedian akomeye cyane mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Turaza kubigaruka ko rero mu yandi makuru yacu mu buryo bw'idonido, ntimuje kure. Iyi ni Burundi News TV.